ikaze mwaya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu w'Imana ni kwigenekerezo rya 28 ndamukiza mu mwaka wa 2024 mu gatondo hitezwe yuko hose mu gihugu cacu ko hazorangwayo izuba harimo n'ibicu bike bike ahazoba hakanye gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Ngozi mu Kayanza Igitega Imwaro mu Ruyigi hamwe n'Ibururi ibipimo vyaho vy'ubushuhe bizaba bigera kuri dogere Celsius 14 ku muhinga munaho hitezwe yuko hazogwa imvura hatari hake kiretse mu Rumonge Imakamba mu Rutana mu Ruyigi hamwe n'Imuyinga hazokwa kayizuba ririmo n'ibicu bike bike imituragaro izokumvikana mu ntara ya Cibitoke Ibururi imucankuzo hamwe no mu ntara ya Ngozi azoba hashushe gusumba handi azoba ari mu ntara ya Cibitoke hamwe n'Ubujumbura ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 29 mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zuzuye neza rirenge igihe cy'isaha 12 n'umunota umwe z'umugoroba nuko rero ni hano amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu w'Imana garukiye mwakoze mwese kuyakurikira naho